Tanzania ku munsi w'ejo tariki 29 haratanguye imyigaragambyo aho aba manifesta bo mu ma objectif principal berekana bagaragaza yuko bakeneye ngo impinduka mu gihugu ca Tanzania. Tanzania nayo gira ngo ize yivune abariko barayigira nabi. Deja haramaze kugaragaramwo abakenya sivyo. Uburundi ntabwo bubaneta ntuteze kubaneta abanyarwanda muri manifestation za Tanzania kurondera yiki. Amerika bugira isa n'iri kirakubitira kagohe u Rwanda babwira ati abasirikare murabamariye muri Kongo ni mubakureyo ibikorwa biracahari ni byinshi Tanzania imyigaragambyo iri kirahaba mu vy'ukuri nukurondera impinduka. Reka nongere niramukirize abakunzi ba Yaganawe TV bariko baradukurikira ndababwira bwake canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Ni MC Benta nko musanze mubizi kuri screen zanyu murabona ko turi kumwe n'umusesanguzi. Reka ndamuha ikaze kugira ngo aturamukirize abakunzi bacu. Karibu cyane. Urakoze cyane Benita. Reka ndamutse abakurikirana runo rubuga amahoro y'Imana akomeze kubana nabo bose. Yego urakoze cyane. Bwana musesanguzi two turakurikirana amakuru ariko agenda cana ko two turumva neza yuko ku munsi weje ko habayeho manifestation mu gihugu ca Tanzania hakaba havugwa ko hapfuye abantu benshi cyane kandi bikaba bivugwa ko hashobora kuba harimo n'abakenya. Ubivuga kwiki? Bo urakoze cyane mutangaza makuru mu karere k'ibiyaga binini hariho ikibazo gikomeye cyane gose. Binarabivuze nabisubiyemwo basanguze batandukanye bakomeza kuvyerekana yuko buri intambara y'akarere isa niyamaze gutangura mu buryo bweruye. Ibi umuntu adashaka kuvyumva abatanzania nabo batashaka kubibona yuko intambara y'akarere yatanguye deja. Mugabo kuri uyu munsi abatanzania bariko barabona yuko intambara y'akarere ishoboka mbere wanashaka iwabikaba mbi cyane gusumba mu bindi bihugu kubera ko bobo basa nabari bigize abanyamwigendako. Bisigura ko yoba yimutse rero. Bo nivyo ngiye kukubwira. Ubundi iyo tuvuga intambara y'akarere abantu babitahura ukutariko. Bumva ngo intambara y'akarere nije ntambara ikirabira muri Kongo. Iyo tuvuze intambara y'akarere ni mwumve yuko ari akarere k'ibiyaga binini kose kagomba kwaduka mu intambara. Kubera yuko dufate ntarinje mu donido gikigano kwishikwa zombajije. Dufate nk'ubu Kongo yogira ngo yivune u Rwanda. Intambara yo cijana no mu Rwanda. Sivyo. Tanzania nayo yogira ngo ize yivune abariko barayigira nabi. Deja haramaze kugaragaramwo abakenya sivyo. Uburundi ntabwo bubaneta ntuteze kubaneta uriko baratabara Kongo. None Kongo igiye gufasha mu Rwanda duca bigenda gute bazorera gumabariza amaboko nibyo rero niko bimeze. Abantu nibumve yuko nka hamwe Imana itaturengeye cyangwa hagira igikozwe intambara y'akarere yamaze gututumba kandi ku rugero ugo hejuru. Tanzania ku munsi w'ejo tariki 29 haratanguye imyigaragambyo aho aba manifesta bo mu ma objectif principal berekana bagaragaza yuko bakeneye ngo impinduka mu gihugu ca Tanzania. Wanashaka bakanabesha yuko ijya manifestation muri Tanzania bayikoze ngo kubera yuko warayoboye umugambwe utabwamwe na leta Tunduriso ko yarafunzwe kuva mu kwezi kwa 4 tariki 10. Bagaca bavuga yuko ngo yafunzwe kugira ngo ntazagira amahirwe yo kwiyamamaza ndetse ngo anitoze. Ariyo mpamvu baca bavuga yuko bagiye mwibarabara. Ariko rero ndashaka tubice ijya nino mu mwanya muto cyane byo nkunda kuvuga amajambo make kandi nkubita ku ntego kugira ngo abantu baze baradutahura. Abatanzania bariko barigaragambye cyangwa se bari muri manifestation bo bavuga yuko bakeneye amahinduka muri Tanzania sivyo. Mugabo kuri uyu munsi turiko turabona abakenya aribo baza imbere muri zya manifestation. Nsurinye wanashaka ko harimo n'abamasai bitwa karabo muri Kenya bariko bagaragara muri zya manifestation. None bajya abakenya nibo baza kurondera impinduka muri Tanzania ni igihugu cyabo. Deuxièmement tuko turabonamwo abagande muri zya manifestation bajya abagande
nibo baza kurondera abatanzania impinduka mu gihugu cyabo. So, ibi ni ibintu birimwo novuga urujijo rukomeye cyane gose, ariko ku bantu bagiye bakurikirana ibiganiro byacu baca babona neza iyo biriko birasotera, iyo biriko biraja. Abanyarwanda muri manifestation za Tanzania kurondera yiki, abarundi muri manifestation za Tanzania kurondera yiki, none bisigura iki? barondera impinduka za Tanzania ari abarundi ego nk'umusesa barondera impinduka za Tanzania ari abanyarwanda. So ibi twabyerekanye ment for ndabona umenga cyo ikiganiro kirekire cyane gose, mvuze ngo ndabihere mu ntango iyo biza biva. Mugabo ngomba nzi natanga uburema buto cyane gose kugira ngo tuca ku masonga, yes nca ku masonga abantu bazi baratahura bimwe n'ibindi iyo biriko biraje. Ku munsi wejo niho hatanga kuvuga ngo yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasohoye itangazo zisaba igihugu cy'u Rwanda yuko gikura ingabo zacu ku butaka bwa Kongo, sivyo? Abantu bacavuga ati none musanguzi biramuvanze, avuye Tanzania yagiye muri Kongo. Ibi bintu bafitanye isano, nivyo ngomba nshatse guturema duto kugira ngo abantu babitahure, sivyo? Igihugu cy'u Rwanda caramaze kubona kuva kera yuko intambara China iyo muri Kongo, kandi ibintu narabivuze igihe Amerika yiyempuritse muri intambara za Kongo. Narerekanye yuko Amerika nta rukundo yokunda umukongomani gotumiza kwirukana umunyarwanda ku butaka bwa Kongo. Magingo u Rwanda rutunzwe na Kongo, kandi ubutari u Rwanda rwiba muri Kongo rubutwara hehe muri Amerika. So, ibyo nivyo nishaka ko abantu babatahura. Nta rukundo Amerika yokunda umukongomani ngisumbye umunyarwanda. Amerika kwinjira muri Kongo yarije kurondera ingene ikingira umunyarwanda. Aya matangazo Amerika irandika by'agasakisake ni kugira ngo abanyarwanda bikebure. Amerika yaramaze kubona ko u Rwanda muri Kongo rwakubiswe impfupfu, u Rwanda rwarakubiswe ingugu, kandi n'abanyarwanda ubwabo baramaze kubona ko bakubiswe. Igihe bamaze kubona ko bakubitiwe baciye bantisipa kudurumbanya Tanzania. Kudurumbanya Tanzania ntabwo byari kuba muri kino gihe. Mugabo bamaze kubona ko muri Kongo bakubiswe, bakavuga bati dukubiswe kubera u Burundi, nta kindi gihugu kitubera intambamyi ni kubera u Burundi. Reka rero dukora ibiyo bica, dukora ibishoboka byose kugira ngo Burundi tubudestabilize. Hama Burundi nibwo abadestabilize duce tugira gute dushaka ku zacu muri Kongo. Nuko biriko biragenda ku butaka bwa Kongo. Amerika bugira isani irikira kubitira kago u Rwanda, babwira ati abasirikare murabamariye muri Kongo ni mubakureyo. Ibikorwa biracahari ni byinshi, bakure ku butaka bwa Kongo muja handi. Ibijya nivyo Amerika iriko irereka u Rwanda. Barabonye yuko bidakunda ko advancing. So u Rwanda rero rwananiwe intambara ya Kongo byanse kabisa. U Burundi bukubitiye incuro muri Kongo u Rwanda. Mugabo rero abanyarwanda ntibanogerwa. Abanyarwanda ndagasurinye neza ninshigwa rimenetse. Burya iyi plan bariko barashira mu ngiro muri iyi myaka ni plan imaze imyaka myinshi yarateguwe. Barayizana babona biranse bagasubira inyuma guhindura imikenyuro, baza bakabona biranse bagasubira inyuma kuzana imikenyuro. Barabonye ko muri Kongo byanse, ubu rero binjiye ku mugaragaro mu gihugu ca Tanzania. Utiro Tanzania byagenze gute, byifashe gute? Mu kwezi guheze nimba nihenze nuko ntibuka amatariki, hariho umusirikare w'umutanzania afise ipete rya kapitene, nuko ntibuka izina ryiwe, yarasohoye ubutumwa burebure, yarakoze ikiganiro aho yafashe telefone ye bari filma, hamara arasohora ubwo butumwa. Ikiganiro kimara umwanya urenga isaha, ikiganiro kirekire cyane gose, aho yavuzemwe amajambo ahambaye. Ndagomba gusubinya yuko ujya mu musirikare wa Tanzania. Ni umusirikare ntabwo ari umuhimbano, ni umusirikare wa Tanzania. Mugabo amajambo yavuze n'amajambo aremereye. Harimo amajambo umuntu yo kwita ko yari amabanga y'igihugu yashize
ahagaragara kandi ibintu narabikoze ku kiganiro n'ubu nivyo ngomba ngarukemo mu bintu bihambaye icambere yavuze no kwita cyo kugumura abatanzania ubwa mbere yasabye igisirikare ca Tanzania yuko cofata mu minwe ubuyobozi bw'igihugu bandi majambo yasabye igisirikare ko cyo kubita kudeta ibintu ko bisobanuye ikigize kabiri yasabye abene gihugu b'abatanzania yuko bogumuka bakiyamiriza uburongozi bwa Tanzania ngo kubera yuko batwaza umukazo kandi buriko bwiba imitungo ya Tanzania bukanagiriza yuko ubwo butegetsi buriko bukorera ku mohe y'abanyamahanga nujya musirikare wa Tanzania yavuze ibi ndashaka twifashishe ibi bintu bibiri reka nashaka nongeye ku cya gatatu gihambaye cyane aho yavuze ngo Magufuli prezida wa Tanzania yari umuntu yubashwe mu by'ukuri Magufuli ni umuntu yazanye impinduka ku gihugu cya Tanzania wanashaka n'abaperezida benshi mu karere bamwigiyeko Magufuli ni wa wundi novuga yaragwanya amanyanga wanashaka mu matwarire yiwe Magufuli yashira imbere iterambere ry'igihugu ntabwo yigera yifuza yuko igihugu ciwe coja madeni kugira ngo ciyubake no bakoresha ubutunzi kama bw'abatanzania mu kubaka igihugu cabo ibintu byinshi Magufuli yakoze amabarabara yubatse amahopito yubatse donc zijya nyubakwa zose novuga za leta Magufuli yakoresha ubutunzi kama ntabwo yigeze ashigikira ko igihugu coja madeni ngo ciyubake uyu musirikare rero yavuze ngo urupfu rwa Magufuli barurabe neza rurimwo abatanzania aho yavuze yuko ngo Magufuli hariho bamwe mu bagwizatunga b'abatanzania yarabangamiye inyungu zabo kubera ko inyungu zabo zabangamira ubutunzi bw'igihugu ngo rero bamwe muri abo bagwizatunga boba baragize uruhara mu igandagurwa rya Magufuli aho rero yasabye yuko abatanzania bosaba ubutungane bakamenya neza icagandaguye perezida wabo ariwe Magufuli ndabibutse kandi yuko ku ruvugwa Magufuli havuzwe byinshi hari abavuze yuko ngo Magufuli yoba yishwe na covid mu gihe Magufuli ubwiwe yavuga ko covid ari grippe mu disanzwe aho yamiza abatanzania yuko bafata imiti kama cyane cyane za tangawizi izirima windimu hama baje mu bikorwa byabo mu gihe ibihugu bitandukanye nk'u Rwanda n'ibindi baboheye abene gihugu mu mazu mu byo bita bo babita ni kuma mu rugo sinzi ngene mu kirundi babita gute mu kifaransa babita gute confinement voilà wewe yavuga ati ni muje mu bikorwa byanyu boîte d'eau Tanzania zakora kawaida amashop yakora kawaida donc ubuzima bwa Tanzania bwari bwabandanije nkuko byari bisanzwe kuko Magufuli yareretse abatanzania yuko kujya ngwara bagagamishije bayigagamishije kumbuga ngurukana bumenyi ubundi jya ngwara yari ingwara ari very cheap yari ingwara isanzwe kabisa yoroheje wanashaka n'ubuvuzi bwabo bwari ubuvuzi buri simple so uyu musirikare rero amaze kuvuga ibyo byose bo sinzi nimba leta yaramufashe ikamufunga ntavyo nzi byo sivyo ngiye kuvuga ariko ngiye guhagara gatoya naha yuko haci hasohoka itangazo rya mu buserukuzi bw'igipolisi cya Tanzania aho bwiyamirije ivyo umusirikare yavuze kuko byasa nkuko ariko aracanishamwo abenegihugu so mumba barenze ndakubita ku ntego ndabiciye ijya ntino ikiganiro cyo kirekire cyane gose nifuza gusa yuko abari kwakurikirana kino kiganiro bamenya Tanzania imyigaragambye irikira haba mu vy'ukuri nukurondera impinduka nico nkeneye kuko nivyo bariko baragaragaza Tanzania w'ico gipolisi imaze kuyamiriza ibi uyu musirikare yashikirije haci hakomeza kubaho onovuga
urusaku mu buryo butangaje, ama message atangwa yo kwerekana yuko leta ya Tanzania itagishoboye, leta ya Tanzania iriko iratwaza umukazi abene gihugu, ariko kandi nibutse abadukurikirana yuko iyi leta ya Tanzania, uyu mugambi uri ku butegetsi CCM umaze imyaka 59 nimba ntihenze ku butegetsi. Nukuvuga kuva Tanzania ironka intayo yo kwikukira, niwo mugambwe wagumye ku mutegetsi gushika magingo aya. Nta wundi mugambwe urabakorezamwe, hahinduka gusa aba president barongozi, ariko umugambwe wagumye ari wawundi. So tubandanye inkuru yacu kuri hano kuri zino mbuga zacu. Mu mezi abiri adaheze, mu mezi abiri dusize inyuma, twaratanguye kwerekana ingene hatanguye kuboneka ku butaka bwa Tanzania ibintu biri étrange, aho abanyarwanda bakomeza kwinjira muri Tanzania by'agasakisaki, aho batangura kwitoza utunyoni mu kuvuga yuko ngo intara ya Kagera yamye iri ku gihugu cy'u Rwanda. Bigaca bigaragara yuko basa n'abari ko bararondera ingenda muvano y'ingene botanguza akajagari muri Tanzania, mu ntumbero yo kwerekana yuko bashatse kurekipera ijya ntara yabo. Igice c'intara ya Kagera cyari cometse ku Rwanda. Ibi byose twarabyerekanye, ndetse harageze naho uyu Samia Suluhu, president wa Tanzania, ubwiwe atangaza avuga yuko mu gisirikare ca Tanzania yuko azi neza ko kirimwo aba infiltre, mugabo yuko atantambwe bazomuterana. Yarigeze no gusohora ayandi majambo yiyamiriza igihugu ca Kenya ko coreka kwivanga mu buzima bw'abatanzania. Ibi yarabikuye ku mareresi yakozwe n'abakenya berekana yuko Tanzania, uyu president wa Tanzania ko ariko abangamira inyungu z'abene gihugu, donc bigakorwa mugabo n'abakenya. Ejo rero ku munsi wejo tariki 29 ni tariki bayitangaje kuva imbere y'igihe yuko bazokwiyamama kwigaragambya plutôt biyamiriza CCM, umugambwe uri ku butegetsi. Ama audio cyangwa se ubutumwa bwarasohotse aho abakenya bari kubabwira abatanzania yuko bazoja kubafasha kwigaragambya. Sinzi ko manifestation ari kwigaragambya mu Kirundi. Reka nabivuge mu Gifaransa ntaco, bose batara manifestation. Yuko abakenya bazoza muri Tanzania gufasha abatanzania manifestation, ngo kubera yuko abatanzania n'abanyabwoba, ngo abatanzania ntibazoshobora kurinda amarakrimogene, ngo abatanzania ntibazoshobora kurinda amasasu. Uru nugo rukunda abakenya bakunze abatanzania bwo kuzoza kubafasha manifestation. Nkuko bakibajije rero ku mirongo ya manifestation ku munsi wejo, igitigira nyamwinshi ku makwe yose yaho bigaragambije harimwo abakenya, harimwo n'abagande, harimwo abanyarwanda, harimwo n'abarundi. Aya n'amakuru dukesha abari hajya muri Tanzania. Ariko nibutse abari ko barankurikirana yuko burya manifestation zabaye ku munsi wejo, leta ya Tanzania yarakase communication. Hari imbuga nyinshi ntizakora, WhatsApp ntiyakora, za Facebook ntizakora, za Instagram ntizakora, nubu imbuga nyinshi hwaniro barakase connection yazo. Niyo mpamvu mutabonye ku bwinshi ama video y'ibiko yabera hariya muri manifestation, ni kubera ko Tanzania yashoye kugira gukata ayo ma connection. Ariko kandi manifestation ntibyabujije ko ziba, kandi n'inkuru ntibyabujijwe yuko zitangazwa. Utira manifestation zoba zigamije mu by'ukuri ko Tanzania hahinduka imitwarire yaho. Turazi yuko muri demokrasi c'est la majorité qui compte, niko bimeze. Mwumvirije abasho kumva gukurikirana ry'amareresi yabaye muri manifestation, bo ba manifesta bavuga ngo hatutaki CCM, nukuvuga ntitugishaka kujya mugambwe CCM. None abatanzania benshi
bakeneye CCM mwebwe bake ni mwebwe muyamiritse. Ibi nivyo maze imisi niko ndabwira abantu hano mu Burundi. Wowe udashoboye kwiyarinya ku murongo CNDD-FDD yaciye kite hunga igihugu uri muri obligation. Aha rero na muri Tanzania uko bimeze, abatanzania mutagomba kuja kuri ritme ya CCM. Inzira yo guhindura amatwara ya CCM siyo, si manifestation wapi. Kabone ko baranabyishe rero kubona bemeye ko abakenya abagande n'abanyarwanda baza kubafasha manifestation. Ibi bica bigaragaza directement ce qui se cache derrière. Dusanzwe tuzi yuko u Rwanda, Uganda, Kenya nibo bari kwisonga ry'inyeshamba za M23 muri Congo. None abatu babonye muri manifestation muri Tanzania rashatubona iki? Sabiswa ko yimutse intambara. Voilà, donc ni copier coller y'ivyabaye mu Burundi bija muri Congo, voilà que bigeno muri Tanzania. Mu Burundi 2015 byagenze gute? Hoho barifutsa agashambara abanyarwanda muri manifestation ntibagaragara. Barimwo mugabo byari bigoye kumenya ko harimo abanyarwanda. Abanyarwanda bari muri manifestation 2015. Bivuze ngo manifestation zabaye mu Burundi zari zateguwe n'u Rwanda. Ibi nta murundi atabizi ibi. Le preuve en est que coup d'état bateguye imazi kuba hati ababiteguye bose bahungiye he mu Rwanda. N'abagiye za Belgique, za Canada n'ahandi abenshi buririye i Kanombe, i Kigali. Donc après le choc bace baja mu Rwanda kuko nibo bari bateguye ijya manifestation. Na Tanzania nuko bimeze. Nitwirushe ntiduhogore ngo turondere bimeze gute. U Rwanda niko rwateguye kudestabiliza Tanzania. Uti rero objectif yo bari yihe? Amakuru ariko aravugangwa ni menshi y'uburyo u Rwanda goba rwateguye kudestabiliza Tanzania. Hari abavuga ko dabo u Rwanda goba rwahaye gifovya c'amafaranga uyu president wa Tanzania Samia Suluhu ngo ashobore kubaha inzira yo gushobora kuba bocisha ingabo ku butaka bwa Tanzania baze kudestabiliza mu Burundi. Comme ça badestabiliza Burundi ngo bikunde Burundi bone yuko buri sous pression bukuri ingabo muri Congo hama buze kudefanda mu gihugu cyabo. Ayandi makuru akavuga yuko ngo Samia Suluhu yanse kubaha inzira, bagaca mubwira yuko kome wanse kuduha inzira turagukora ku butegetsi nawo. Turakwereka yuko ahuri hariho abantu bahagushizeho utazi, nukuba hari izindi nguvu ziri nyuma wowe utabona. Aya na makuru atandukanye avuga kuri ivyo. Mugabo sinje kuyemeza karukuri. Mugabo ico ntashobora guhakana nuko u Rwanda rutoba ruri nyuma y'ijya myigaragambyo. Ico sinogihakana. Nta n'umuntu yoza nganyumvishe yuko zijya manifestation zatigwe n'abatanzania. Nigikunda. Le fait d'abord ujya musirikare wa Tanzania yakoze ijya video yo kugumura igisirikare n'abene gihugu. D'abord il était corrompu. Ujya n'umusirikare akomeye. Amakuru dufise twumva ko yakora wanasaka yakora no mu gisata aciperereza sivyo. Ujya musirikare nawe ubwiwe deja yari karakoreshwa. Kuko nimba yakunda abatanzania ntabwo yari guhamagara abatanzania kujya mu ibarabara. Wapi? Ko manifestation turazi ico zatubyariye mu Burundi. Manifestation turazi hose ico zivyara. Rero nitwirushe ngo turondere gauche droite zya manifestation ziko zaba muri Tanzania zateguwe n'abahima. Abahima sebere bien bo bateguye zya manifestation ziri muri Tanzania. Kandi musanzwe muzi yuko bakeneye na Tanzania bien sûr bayikeneye. Mu burere bakeneye kuyobora Tanzania irimwo. Tanzania ikirayoborwa n'umugambwe w'ababantu. Donc majorité ya CCM n'ababantu. Turazi yuko abahima n'abakontre bantu ibi birazwi kuva amateka bigaragaza ni menshi. Rero abatanzania Mugabe, abatanzania mube maso. Nabivuze ku mamedia atandukanye ubusenyi ugwiwe bamutiza umuhoro. Niko kimeze. Abo bakenya mwahamagaye babatiza umuhoro
abo banyarwanda mwahamagaye batize umuhoro abo bagande n'abarundi ni Tanzania bariko barabomora. Ego ariko bwana msesanguzi utarabandanya hariyo akajambo baruvuze nifuza ko dusesangurira ko gatoya baruvuze ko hari ibinyamakuru biko bigenda bivuga ko ari u Rwanda rushaka gutera ubwoba Samia Suluhu kugira ngo atange inzira bashobore kuba bona ingene binjira mu Burundi. Eske urabona neza ko iyi manifestation iri kiraba ko yotuma agira ubwoba agatangira inzira? Urakoze cyane mutangazamakuru kuri ico kibazo umbajije. Bo ubundi ico womenya coco ziya manifestation ntabwo zigamije gutera ubwoba Samia Suluhu. Si ubwoba gusa zigamije kumutera. Buriya makuru amaze kugaragara kuja habona. Nuko bagomba wanashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Dufatiye kuri byo ujya musirikare yavuze n'ibindi biriko biragaragara hirya no hino bakeneye gutembagaza ubutegetsi bwa CCM ujya mugambwe uyoboye mu gihugu ca Tanzania. Ariko kandi abatanzania baracafise amahigwe yo kuburiza mu menshi ijya migambi igayitse y'abahima bariko barashaka kugaragaza ku butaka bwa Tanzania. Nibahagarara amagabo bakabintwari bijya barashobora kubinetraliza mu kanyisase. Mugabo nibakomeza gutiza umurindi aba bahima bizobayangarana. Gusa ikindi kintu bagomba kumenya abatanzania ntabwo bigeze bagira experience ku mabi akogwa n'abahima. Abahima ni bakujya nk'imbeba bakujya baguhuba baze bakwereka ibintu menga ni byiza kuri wowe. Ahantu utanga karorero ku byabaye mu Burundi 2015 nibyo nkunda gutanga ko karorero. Abenshi baje mu ibarabara bo babereka yuko ngo bagomba kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca president Nkurunziza. Magingo ngo Burundi buri muri demokrasi nibyo bavuga. None buri u Rwanda ntiburi muri demokrasi. Ubuganda ntiburi muri demokrasi. Museveni atwaye imyaka ingahe? Si imyaka 40. Kagame atwaye imyaka ingahe? Si imyaka 30 na. Tanzania nta mu president n'umwe ararenza ikiringo ciwe. Babisikana uko manda zije. Si gusa nuko bo bubatse umugambwe wabo neza barawusekuriza ku buryo watwarira abatanzania. Donc aba bahima rero muri za strategie zabo za systeme zabo bagiye bacengetera mu batanzania bari faible. Babereka yuko batwawe nabi umugambo uri ku butegetsi uriko wiba imitungo y'igihugu abene gihugu bariko bicwa baburi gwirengero. Donc bagomba kwigwanako kugira ngo batembagaze umugambo uri ku butegetsi. Ikintu ngomba ngaruke ko ubona shaka ndanarangiza niki aba bakenya wibaza yuko baje gufasha abatanzania ku manifesta pour rien. No hari ibyunguka barabapeya ni bande babariya bijezi bari haziva he. Aba bagande abanyarwanda barundi bagiye ku manifesta muri Tanzania barabariha barihwa nabandi. Abatanzania bakagomba kuguruka bakabona bino bintu yuko atari ibintu byo gufata mineneko. Nkunda gutanga karorero ku banyarwanda abahutu bo mu Rwanda. Agakosa gato abahutu bo mu Rwanda bakoze gatumye igitigira nyamwinshi cy'abanyarwanda bagwi inyuma y'igihugu. Kagame yarabirutse karabirukana kubera agasimple rero. Aha n'abatanzania bazokwisanga ari impunzi mu Burundi neza cyane. Abandi bahungire Tanzania nako Kenya, u Rwanda, Tanzania no mu bindi bihugu. Nibahagarara rero magabo bagwanire igihugu cyabo nibasamara ole wao. Neza cyane. Urakoze cyane bwana Sesanguzi kuko urumva ko sesanguye amajambo menshi kandi unahanura n'igihugu cya Tanzania kuko urumva ko bamaze kwinjiranwa deja batameze magabo barinjirana nta kabuze. Kandi ndagushimire cyane rero kuri byinshi udusesanguriye. Ndaguha kanze n'ikaze kandi muri studio za Yaga Nawe TV kuko kama tugukenera kugira ngo yagire abakunzi bacu ibigenda bikubira ba muri no ntambara karere. Kandi ndabashimire ku butumire mwampaye kumbure cyinshi mena badukurikirana. Ndabasaba dure muri commentaire ndazi yuko ibyo navuze byinshi babizi ko kundusha hari n'ibyo ntashoboye kuvuga kwera umwanya mfise sikirenga. Nari kubereka n'ingene zino manifestation zigomba kwinjira no muri Afrika y'Epfo. Sivyo ibi byose ndakwibereka mugabo kumbe tuzogera mu bindi biganiro tuvyerekane neza ingene hariho akagwi gakeneye kabisa gufata Afrika yose mu maboko yawo. Neza cyane.
turagushimiye cyane rero byumva mutima nongera nshimira abariko baradukurikirana kuri nombonesha kure yacu Yaga Nawe TV ndababwira nti duhuriye muri commentaire nkuko umusesanguzi yabivuze mubaze ibibazo bitandukanye muvuge n'amayide yanyu kugira ngo tubashe kubandanya tuganirira muri ico kibanza twasigaje yari MC Benta nko mu bisanzwe mubizi nari kumwe n'umusesanguzi muri studio ndababwira ko ndabakunda cyane ciao ciao ubwenge ni wo muti